ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 15 umurongo wa 15 haravuga ngo si nk'ibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Umwami Yesu abahezagire. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uhora habaho umugisha. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndagomba twibukanye vraiment dusanzwe tubizi, ariko burya nta gishasha gihari hano munsi y'izuba. Ibintu byose nta bishasha, je sinzi uzozana gishasha ejo cyane. Ibintu byose byahozeho, na Salomo yarabivuze. Ibintu byose byahozeho mu nzu y'Imana, byinshi byarumviswe, byinshi byaravuzwe. Nta bishasha tuzana uretse ko Imana ibizana uyu munsi igomba kukwibutsa, ariko kandi bikaza ari bishasha kubera ibigomba kukwibutsa. Rero reka twibukanye yuko turabakunzi ba Yesu. Turabakunzi ba Yesu. Turabakunzi ba Yesu. Jewe nongeye kunezerwa kino gitondo, nongeye kwibuka ko ndi umukunzi wa Yesu. Numva ndivuje cyane kuza kugira ngo nawe ndabikwibutse kuri umukunzi wa Yesu. Nongera ndakwibutsa ubu buntu duhagazemwo budasanzwe, kwitwa abakunzi ba databuja. Urumva yavuze ngo si nk'ibita abashumba, kuko umushumba wese aba afise shebuja. Kandi usomye aha imbere gatoya mu gice cya 13 ku murongo wa 13 nyene haravuga ngo munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivuga ko kuko ndiwe. Niko bamwita mwigisha, databuja, kuko aravuga ngo mubivuga ko kuko ndiwe. Ariko mwumve tugeze ino mu gice cya 15 aca aravuga ngo ehe ndababwire, burya jewe nubwo mwibaza ngo ndi mwigisha ndi shobuja, ariko jewe si nk'ibita abashumba, ariko ndabita abakunzi banje. Adukura mu izina ry'ubushumba aduhindura abakunzi biwe. Sinzi ko muvyumva, umuntu yari umushumba abaye umukunzi wa shebuja. Sinzi ko mwumva ugo rugendo ruhari, umushumbi yabari na shebuja urugwega bagezeko. Hanyuma noneho bigaca bihinduka, agaca amubwira ati uraziga mushumba, sinkikwita umushumba, kuva uyu munsi ubaye umukunzi wanje. Ivyo nivyo vyatubayeko. Ivyo nivyo vyatubayeko. Yesu usomye ha mu gice cya 13 ni havuga igihe yafata igikenyeza agakenyera umutamana wiwe, agafata amazi agatangura koza ibirenge abigishwa biwe. Burya rero bijya yabikoze, ariko aratangura guhanagura bukebuke ivy'ubushumba. Uyabikoze ariko arahanagura ivy'ubushumba. Ninde patro uzogende koza ku birenge bamwe badutekera indya? Ego urabiko, ego nowe, ego uze gushika ku kagorobo cy'umubwira ati ngo ndakoze warushe, urabona watetse ibyo turya, uraza kubikora, wowe bikora. Ariko nimwumve Yesu ibi bintu yatugiriye. Arafata amazi abwira babandi bahora bavuga databuja. Haleluya. Mwigisha. Buryo umwigisha n'umwigishwa hariho urugendo runini, hari ikintu kinini ya cyane. Hanyuma acarafata we waravuga ngo mwebwe mwita abashumba. Reka ndabereke yuko nyene burya icyanzanye atari kubabera shobuja uko muvyibaza ngo muntinye ngo mushire hico gihome kinini cyangwa ngo mushireho urugendo rurerure. Araboza ibirenge. Atanguye kuboza, Petero wewe acavuga ati no, jewe ndacyari umushumba, jewe ndi umushumba vy'ukuri, ntibikunda ko wonyoza ibirenge. Burya Petero hajya mu kwanka yari muri vya bindi nyene avuga ati byo babihindutse gute databuja kugira ngo anyotse ibirenge? Ntibikunda, jewe ntibishoboka. Hanyuma Yesu aramubwira ati sha, mu yandi majambo ntavuze ibyo yavuze ngaha, ni nkaho yamubwiye ati sha, utemeye ko ndakoza ibirenge nuzoba umukunzi, nuzohinduka umukunzi wanje. Petero avyumvisa, none yo uraza handi ko yavuze ngo no kuva ko nkajahe. Urumva, none twoba dutandukanye, none nitwosubira kugendana, none oyaye no nitwosubira kwirigwana tugendana.
aravuga ati ahubwo nyoza umubiri wose nyoza umubiri wose, oya nyoza umubiri wose, hera ku mutwe ushikane ku birenge. Ibi byose Yesu yabikoze mu ntumbero yo gutembagaza ubushumba. Yesu ashimwe, haleluya. Aravuga ngo ibi mbakoreye muzobikoreranire, kandi mu yandi majambo yashaka kubabwira ngo namwe ntihagire uzobona ngo ararengeye uwundi, ngo ari mu rwego rwo hejuru, oya muba abakunzi umwe ku wundi. Yesu ashimwe, haleluya. Aravuga ngo kuva uyu munsi ndabise nimukira abashumba, ndabise abakunzi banje, kuko umushumba ntamenye icyo shebuja akora, ariko jewe ivyo numvanye data narabibamenyesheje. Yesu ashimwe. Burya n'amahirwe kandi nagiye gusanga ari ubuntu butangaje kuba tuzi amabanga y'Imana. Yesu ashimwe. Nukuri kuba dufise amabanga y'Imana, kuba hagira igihe Imana ikatuzatsurira. Ushobora kuvuga ngo jewe Imana nta mabanga yayo ndame. Eka iyo umukozi w'Imana ahagaze hano akakubwira icyo yahishuriwe, nawe abaguhaye kuri ayo mabanga y'Imana. Kandi urabizi mwebwe iyo mucaye ngaho, umuntu aravuga ngaha, mwebwe mugatahura binini ya cyane, mukumva biragutse cyane, mbere mugaca muhishurirwa n'ibindi birenze. Hamwe umengo wova ngaho ukanyongererako irindi jambo ukavuga terega wibagiye na ryarindi rimwe rivuga kwa kundi. Aho buri kurahishurirwa ibindi amabanga y'Imana. Ivyo yumvanye data yarabibwiye intumwa nazo ziraza zirabitubwira. Natwe rero turiko turababwira, nawe uzoca ugenda ubabwire. Haleluya. Usomye muri kino cete Yohana yanditse iki cete cya mbere, mu gice cya mbere haravuga ngo icyariho uhereye ubwa mbere na mbere, icyo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje intoke zacu zikagikorako, ibyo kuri jambo w'ubugingo intoke zacu zikagikorako. Urumva baranamukozeko. Kandi uyu Yohana yabivuga ukuri kwere, ehe mugikiriza yaguma mukorakora yaryamye mu gikiriza, ariko aravuga ngo none ngo ataramubariza mu gikiriza, ku buryo nyene yavuga ibyazi Yohana, kuko yararyamye mu gikiriza ciwe, yaramukorakora, yaramwumva cyane, kuko hari ibyo Yesu yavuga n'udute tumukorokerako. Urabona uri umuntu ariko aravuga ko dute tuza turakoroka, urumva ari mu gikiriza n'udute tumukorokerako. Urumva ngo ivyo twabonye, ibyo twumvise, ibyo twaravye n'amaso yacu, ibyo twitegereje intoke zacu zikabikorakora, nivyo tubabwira. Haleluya. Ibyo kuri jambo w'ubugingo. Umurongo wa 2 uvuga ngo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira ivy'ubwo bugingo budashira, bwamanye na data wa twese, tukabwerekwa. Umurongo wa 3 rero, icyo twabonye tukacumva nico tubabwira namwe. Muviriza aka kantu rero, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Haleluya. Urumva baraza bakatubwira ivyo bumvise, ivyo babonye, ivyo bakorakoye, mugabo nibapfa kubivuga, babivuga bafise intumbero kugira ngo abavyumvise nabo bace baza bifatanye nabo. Haleluya, haleluya. Igituma yabahinduye abakunzi kwari kugira ngo babire baronke kuvyo kwa papa, bahishurirwe kuvyo kwa papa biciye muri we, kuko yaraza akabibabwira amabanga. Amabanga numuzi ko amabanga abwirwa umukunzi, ni mubizi. Ni wabugenda uravuga byose, hiyo kuko ari we wese warabiyobewe. Ibanga ribwirwa umukunzi. Umuntu ukunda ni ubwira ibanga rijanye n'ivyakunezereje, ni ubwira ibanga rijanye n'ivyakubabaje. Hamwe uvuga ngo uyu mukunzi niwe wo kubibikamwo. Yesu ashimwe. Yesu rero yabahinduye abakunzi kugira ngo azarababwira ivyo yumvanye data, kuko yabivuze neza.
umushumba ntamenye icyo sebuja akora, kuko ibyo numvanye data narabibahaye, narabibamenyesheje. Yesu yabira ku byo kwa papa akabibamenyesha, amabanga yo kwa data wa twese, haleluya, akayabamenyesha. N'uwo Yohana rero yari karavuga yuko ibyo twumvise we baragendanye, ibyo twumvise, ibyo twabonye, ibyo twikoreye ko twebwe nibyo tubabwira. Burya aya majambo y'izi ntumwa n'ay'ukuri. Yohana ibyo yanditse ni iby'ukuri, ariko arandika ku rukundo rw'Imana. Naca mbona nibi bintu Yohana yanditse ni ukuri, yajyama mu gikiriza kwa Yesu, ni ukuri barakundana. Kuko iyo baba batakundana gose ntiyari kumureka ngo agume aryamye mu gikiriza, yari kuvuga ati Yohana nawe reka abandi baze. Ariko by'ukuri barakundana, nawe yaranditse ku rukundo rw'Imana. Ni ukuri Yohana yaranditse ku rukundo rw'Imana. Hamwe uri kurabisoma uvuga uti Imana magukizwa nkundane, nongere nkunde n'Imana, kuko yaravyanditse ko bihebuje. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero Yesu yumvanye data, yifuza yuko abibahaye aba bakunzi bamaze guhabwa ku mabanga y'Imana. Yifuza yuko nabo baca bagenda bakabimenyesha abandi, kugira ngo abandi bavyumve, nabo bizere, abatamubonye, abatamwiboneye. Aha Yohana yashaka gushimangira ati nimwave mwibaza turababesha. Ibyo twiboneye nibyo tubabwira, ibyo twumvise nibyo tubabwira, ibyo twakorakoye nibyo tubabwira. Nimwibaze ngo turabahenda. Haleluya. Kugira ngo nabo baze bizere. Burya rero natwe turafise iki gikorwa cy'uko tubwira abandi ibyo twumvise. Ibyo twumvise twebwe, hari ibyo twasomye, hari ibyo twasomye, hari ibyo twumvana. Abadukurira, erega abadukurira mu by'Imana bamaze kuronka byinshi biva kwa data, bamaze kuronka amabanga menshi ava kwa data, baba bafise byinshi. Nabo nyene baba bafise amabanga menshi tukwiye kwakira. Ibyo twabumvanye, abatwitangiye imbere, ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana, hari n'ibindi n'uyu munsi Yesu aduhishurira bitanditswe, cyangwa akatwagurira n'ibi vyanditswe akabiduhishurira. Kubera iyo bandika amadetaye aba bantu batwitangiye imbere, izi ntumwa ntibyari kuronka aho bikwigwa. Barandika bakagira incamake y'ivyo bagiye barabona, y'ivyo bagiye barumva, bagaca bagira nico babivuze ko mu ncamake. Nico gituma iyo uri kurasoma ubu mukunzi wacu acaduhishurira biciye muri mpwemu yera. Ubu unari kumwe natwe ngo tugende tumubaze kujya bigishwa baca bagenda ngo mugenzi none ivyo bintu bisigura iki, washatse kuvuga iki? Oya, ubu ntari kumwe natwe, ariko yaraduhaye umufasha. Aca aravuga ngo uyu rero ni wazobigisha abibutse n'ivyo nababwiye. Haleluya. Aratwagurira mpwemu yera, akabitwagurira kugira ngo natwe duce tugenda twagurira abandi, hanyuma nabo bace baza bifatanye natwe kuba abakunzi ba Kristo Yesu. Haleluya. Rero ndakwinginze nuzoze umwita databuja n'umukunzi adukunda. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 75 ngo Yesu n'umukunzi mwiza ni watwikorerera imitwaro yose. N'ayandi majambo araryoshe cyane, n'amajambo ya nyuma sozera iyo ndirimbo avuga, arashimangira ko Yesu ari umukunzi mwiza. Rero tuze turamwita umukunzi mwiza. Yesu ashimwe cyane. Ikigaragaza rero ko turabakunzi biwe, burya nimba nyene tutahuye kandi twemeye ko turabakunzi biwe, hari igitegerezwa kubigaragaza. Ikintu ca mbere gitegerezwa kubigaragaza n'amasengesho y'ubudasiba. Burya nico gituma Pawulo yavyandikiye abitesalonika, kubera mwahindutse abakunzi biwe, musenga ubudasiba. Kurya ubonana n'umukunzi ubudasiba, kurya uganira n'umukunzi ubudasiba. Nivyo Pawulo yashaka kubwira abantu b'Itesalonika, musenga ubudasiba, muganire n'uwo mukunzi ubudasiba, mumube hafi ubudasiba, mwicarane muganire ubudasiba. Yesu nashimwe. Ubudasiba
icyo kizogaragaza ko Yesu ari umukunzi, kandi nawe aturavye abonye umuntu amuzi imbere ubudasiba azovuga ati uyu ni umukunzi wanje. Kandi uri umukunzi wa Yesu, nagira ndakubwire ngo nawe aragukorera akantu. Erega umukunzi mugendanye uzubona guhaye agakado, ukazubona aragukubitsa aga surprise hamutangara. Yesu urazukuna kubita ama surprise, arakugirira surprise wewe gusa usenga ubudasiba. Mu yandi majambo muganira ubudasiba, mubane ubudasiba. Hariho umugabo yitwa Mose, usomye ikiganiro ciwe, ndasabye muze kusoma ikiganiro ciwe n'Imana mu Kuvayo 33. Mose yari umukunzi w'Imana, bakaganira. Bibiliya ivuga ngo baganira imbona nkubone, bakaganira. Akamubwira ati icyo gihe Imana, usomye aho muri gice cya 33, Imana yari mubwiye ngo Mose, fata abo bantu wakuye muri Egiputa ubajane mugende mwinjire mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Urumva, abo bantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajane ubinjize mu gihugu nabasezerani, hamajewe nzobaha umumarayika mujane abarongore mu nzira. Mose avyumvise ati sa umumarayika nigiki byogenda gute? Tutajanye nituvaha, tutajanye ngugenda utuneshereza intambara. Nigiki cyo dutandukanya n'ayandi mahanga? Presence yawe hagati muri twebwe, kujana natwe, ukagumana natwe muri twebwe, ukagenda yarazi ngo bajanye umumarayika. Oya, umumarayika ni intumwa nyene, mugabo si generale furu. Intumwa ibari intumwa, ibari intumwa. Aravuga ati umumarayika ni uduhaye. Oya, aravuga teka nitugenda, utaje ngo tujane. Niki cyo dutandukanya n'ayandi mahanga ko kuba turi kumwe? Basha ndababwira, iki dutandukanya n'abandi nuko tumenya ko Yesu ari umukunzi wacu, hanyuma tukabana nawe kenshi, hanyuma nawe akaca nyene adukorera ibintu bidutandukanya n'abandi. Ahandi ho turi nk'abandi bose, ariko naho wowe uvuga ngo narakiriye Yesu, ngo narakijijwe, ngo ndaririmba, ngo ndagira, oya, kubana nawe kenshi kandi uzi neza ko ari umukunzi wawe, hanyuma nico kizogutandukanya n'abandi. Ukazogenda arakora muri wewe, agenda hingura ibintu muri wewe, abandi babone batujya muntu uzumva bakubajije bati mbega kumeze gutyo nukubera iki? Nawe ukibabwira ati ibi ndabiterwa n'umukunzi tugendana tugumana ankoresha ari muri jewe. Haleluya, haleluya. Mose aramurahira kandi Imana yahavuye yisubira koda, yaramugondoje arahava arisubirako. Aho Imana yari yanse kugendana nabo kubera ibyaha bakoze, ariko arisubirako, barahava baragendana. Rero natwe ikizodutandukanya n'ayandi mahanga, ndababwije ukuri, nuko twe tuba hafi yiwe ubudasiba, nuko tugendana nawe ubudasiba, tukicara tukaganira tukabana nawe. Nukuri Imana izira bidushoboza, niho tuzotandukana n'abandi, ahandi ho tuzoba nk'abandi bose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi kizotuma dutandukana n'abandi, ikindi kigaragaza ko turi abakunzi biwe kandi bikadutandukanya n'abandi, tugisoma muri iki cete nyene Yohana yanditse muri iki gice cya 3 umurongo wa 3, ariko mu nkundire duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo murabe urukundo uko rungana, data wa twese yadukunze, data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none ko turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Haleluya, tumuraba imbona nkubone. Hanyuma umurongo wa 3 uvuga ngo kandi umuntu wese amuziga kw'ibyo
ariyeza kuko uwo nawe ari uwera. Yesu nashimwe. Haleluya. Yaradukunze pe, urukundo rutagira akagero. Yaradukunze bihebuje. Yaradukunze urukundo rutagira akagero. Kandi nivy'ukuri yaradukunze ku buryo dutinda tugahinduka apana abakunzi gusa, haca ko kwitwa abana b'Imana. Uranzi uvuye mu bushumba waje wabaye umukunzi, noneho twitwa abana b'Imana. Yohana aravuga ngo kandi niko turi, nta kibihindura na kimwe, niko turi. Kandi rero hariho uko tuzosa, ubu turacyasa n'abandi bose, ariko acarongera ko nguko tuzomera, uko tuzosa hariya nikurahishurwa. Ariko icyo tuzi nuko nitwamubona tuzosa nawe. Haleluya. Uko tuzomuraba amaso mu yandi, tuzomuraba imbona nkubone. Rero ngo abamuziga kwivyo, abaziga yuko hari umunsi tuzomuraba amaso mu yandi, hari umunsi tuzobana nawe tugasa nawe, ngo abamuziga kwivyo bariyeza uko bukeye uko bwije. Ndabereke nimuze tugira imitima imenetse, imitima ijanjaguritse. Gukora icyaha ni kimwe, gukora amafuti, kugira ubunebwe bwo gusenga, bwo kubana na uyu mukunzi ni kimwe, kudasoma ijambo uko bikwiye ni kimwe, canke kusanga wakoze ikosa ni kimwe. Ariko igikomeye n'umuntu akora iryo kosa ntiyitahure, hanyuma ngo asabe imbabazi. Tugire imitima imenetse, tugire imitima ijanjaguritse, tube abiyeza, abatahura amakosa yabo, abemera amakosa yabo. Niryo jambo ry'uno munsi ry'iyindwi, kwemera amakosa. Wemere amakosa yawe, hanyuma wiyeze, hanyuma witunganye, kuko tuziga ko tuzomuraba n'umukunzi wacu. Mbere si ivyo gusa, yaduhinduye abana biwe, kandi hariho ukuntu yaradusezeraniye ko azogaruka kutujana, kandi ko yabisezeranye azoza pe, kandi tuzomubona imbona nkubona. Ariko abamuziga kwivyo ngo bategerezwa kwiyeza uko bukeye uko bwije. Atari umuntu afise umutima umenetse, kwiyeza bibakure, kwitunganya bibakure. Nimuze tugira imitima imenetse. Abantu bafise imitima imenetse nibo baba bafise imitima Imana ikunda. Avuze ngo umusavyi wanje Dawidi ameze nkuko afise umutima umeze nkuko ngomba. Suko Dawidi yaratunganye gose, amafuti yagiye arakora murayazi, ariko Dawidi yarafise umutima umenetse. Usomye n'aya mazaburi uratahura ko Dawidi yarafise umutima umenetse. Enda tugira imitima imenetse, ukoze ikosa wumve kuciye bugufi imbere y'Imana, apana kuriryamamwo indwi yose, ukwezi, umwaka ugahera ikosa rimwe. Oya, wanakaguyemwo na gatoya. Tugira imitima imenetse, kuko abaziga ko bazomubona, abaziga ko bazomubona amaso mu yandi, bariyeza uko bukeye uko bwije. Nuko rero hari ibigaragaza ko turabakunzi biwe, no kumuba hafi, no kutamubabaza. Ukoze nikosa ugasaba imbabazi. Umwana ku muvyeyi wiwe arakora amakosa, ariko umwana cyabugufa agasaba imbabazi araryoshe. Umwana iyo yemera ikosa biraryoshe, umuvyeyi aramubabarira vyoroshe, kandi agaca asubira akamukunda gose. Ibi ni twebwe tubikora nk'abantu. Umwana agakora ikosa mugabo kubera yasavye imbabazi, kubera afise umutima umenetse. Hari n'igihe umwana asaba imbabazi arira, mama mbabarira, nukuri sinzosubira. Arira sinumva ukuntu nabikoze. Urumva arira, ukumvura mukunze. Urumvura umuvyeyi wo mu mubiri, ukumvura mukunze, ukumvura munezererewe. Imana nayo nitwagira imitima imenetse, ica bugufi gasaba imbabazi, Imana ica yongera ikatwakira, ikatugumbira, tukabandanya kuba abakunzi, tukabandanya kuba abana bayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi kubera tuziga ko tuzobana nawe, apana kuba abakunzi tuguma muri ino simbi. Oya, azogaruka kutujana kugira ngo tubane nawe, ahari tuhabane, tuhagumane ubutakivana. Rero mugabo amuziga kwivyo basenga ubudasiba, ariko kandi bagira imitima imenetse, bakiyeza uko bukeye uko bwije. Nuko rero turabakunzi ba Yesu.
turi abakunzi ba Yesu kandi biraryoshe, ubinezerererwe, uvyirigwane, wibuke kuri umukunzi wa Yesu, wibuke ko ari ubuntu wagiriwe butangaje. Kuba umukunzi wa Yesu n'ubuntu, hariho abatabizi, hariho abatabitahura, mbere bazorinda bapfa batabitahuye, bakagenda ikuzimu batabitahuye, bababazwa ibihe bidashira kuko batatahuye ko ari abakunzi ba Yesu, batemeye kuba abakunzi ba Yesu, kuko Yesu arifuza ko abantu bose baba abakunzi biwe ariko abavyemera. Imana ishimwe wewe wemeye kuba umukunzi wa Yesu, nanje ndashima ko nemeye kuba umukunzi wa Yesu. Ibi rero tugume tuvyibuka uko bukeye uko bwije, tubihagararemwo, dukora ibisabwa vyose kugira ngo nidutakaze iki kibanza ciza, ukuntu Yesu wenyene ari we yatwikuriye mu bashumba akatugira abakunzi. Iki kibanza ntitukwiye kugitakaza, ariko dukwiye kukigumamwo gushika Yesu agarutse kutujana tukabana nawe, tukamuraba uko ari. Haleluya. Muve hasi dusenge, dushimira Imana ko yatwise abakunzi, dushimira Imana ko yaturondeye. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ubuntu watugiriye butangaje. Niwe waturondeye tuzimiye, niwe waduhamagaye mu mazina, utugira abawe, abakwizeye bose baca bahinduka abana bawe. Warakoze. Nituri abana gusa, kuko hari igihe abana usanga batinya abavyeyi, ariko turi n'abakunzi, kuko umuvyeyi yagize abana biwe abakunzi, usanga bashikirana cyane, baganira utuntu twose. Natwe turi abana tukongera tukaba abakunzi bawe. Ibi turabinezererewe muri kano gatondo. Wamudushoboza rero kukuba hafi kugira tugaragaze vy'ukuri kuri umukunzi wacu. Ikindi naco tuba biyeze uko bukeye uko bwije, kugira ngo mu izina rya Yesu ntidutakaze ikibanza cacu. Uko Mose niwe yavuze ngo ahuko mwami utureka tukagenda twenyene, wopfa umusibanganya izina ryanje mu gitabu cy'abantu bawe. Rero ntitugomba gusibangana mu gitabu cy'abantu bawe, ariko turifuza kubandanya turi abakunzi bawe. Nuko rero udushoboze kubibamwo hanyuma, kandi n'ubuntu butangaje, kuko tuza turamenya amabanga y'Imana. Ayo mabanga ni wayaduhaye ngo tuyigungane, natwe bidusaba guca tugenda tukayabwira abandi, kugira ngo nabo baze bamukurikire, baze bamwizere, baze nabo bahindurwa abakunzi, nibabandanye kuba abashumba. Rero turagushimiye iki gitondo twibukije yuko turi abakunzi bawe, turi n'abana bawe, kandi tuzokubona imbona nkubone. Rero nuhabwa icubahiro, we waduhamagaye mu mazina. Turagushimiye, turagukengurukiye. Reka umuntu wese agendere muri ubwo buntu, muri uwo munezero bwo kwitwa umukunzi wawe. Uzobukoze nuko izina ryawe ryubahwe, ugirire neza abantu bawe, ubwoko bwawe, abagiye kubikogwa ujane nabo. Umuntu wese umushigikire mu kazi azoba arimwo, umwitwararike aho azoba ari mu mwitwarariko w'ivy'akazi, nawe umwitwararike bihebuje. Uzobukoze cyane, uha umugisha batanze amashikanwa, usubiza aho bakuye byinshi, kandi ibikorwa by'amaboko yabo mwami ubihezagire, kugira baze bararonka ibyo baza mu ngoro yawe bagushikanira. Urakoze, icubahiro n'ishimwe bibi byawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.